Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekezo ya 16 kwezi n'ukwindwi uno mwaka w'2025 ngenda mutse cyane abantu bose badukurikira aho baherereye yaba bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa bari hanze y'igihugu bose mu mpande zine zigize isi bumve yuko tubaramukije cyane uko bisanzwe muri studio ku ruhande rwanje ndi kumwe n'umusanguzi ntangure ndamundamutsa cyane imbere yuko tuyaga byinshi bwana musanguzi reka ndakuramutse ndaguhe n'ikaze mu kino kiganiro. Yes, urakoze cyane bwana journaliste, ndakuramukije nanje. Reka nanje ndamutsa abadukurikirana aho bari hose kumbure twizere yuko biriwe neza natwe twiriwe impore turashima Imana cyane gose bwana musanguzi. Imbere yuko twinjira amakuru yacu neza na neza y'uno munsi kuno mugoroba reka tubanze ducishemo kano ka publicity kugira ngo abadukurikirana babashe kumenya ibigiye bitandukanye. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu, hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo, biroroshe cyane. Tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi, construction, ubushoferi, driving, gushikana ibintu ku mukiriya, delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete, warehouse, gucunga ingo, amasosiyete n'ibindi, abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Bwana musanguzi novuga yuko ibijanye n'amasezerano ariko arabera i Doha byabaye kimomo biriko biratubaza abantu benshi kugira ngo tugire ico tubivuze ko nashaka mu majambo avunaguye utubwire bimwe mu bigize ayo masezerano ariko arabera muri Doha. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Novuga yuko agahinda ari kenshi cyane kunyeshamba za M23 na RDF. Mu byukuri bari mu gahinda katagira uko kangana bitewe nuko atamahitamo namba bagifise kubijanye n'ibiganiro byariko birabera hariya i Doha muri Qatar byahuza zinonyeshamba za M23 hamwe na leta ya Kongo. So mu bisanzwe leta ya Kongo eka mvuge ko yagwanye intambara yo ku rwego rwo hejuru zinonyeshamba zitigeze zibona. Zagumye zihendwa yuko ziriko zirafashwa na leta y'u Rwanda zikanafashwa n'ibihugu vya Burayi na Amerika. Mugabo Cirombo uburyo bisa nkaho agiye gutsinda intambara agiye gutsinda bino bihugu vyompi byari biri nyuma ya M23 kandi abitsindishije iturufu yavyo nyene. Bwa mbere Cirombo yaroroshe yemera ko ibiganiro bibera i Doha muri Qatar mu gihe yari asanzwe azi neza yuko igihugu ca Qatar gifitaniye ubucuti bwimbitse cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo bandi majambo Qatar ni somambike w'igihugu cy'u Rwanda, papa w'u Rwanda. Yes, bamwe n'abandi babizi cyane kuturusha baremeza yuko wanashaka igihugu cy'u Rwanda cyaguzwe na Qatar. Urazi yuko ikibuga c'indege kiriko cubakwa hariya mu Bugesera ibice birenga 100% ni Qatar iriko irabyubaka. Hariho ibindi bikorwa bikomera biriko birabera muri Kigali ni Qatar iriko irabikora. Tureke n'ivyo n'abene gihugu bo mu Rwanda abo bita ngo n'abaturage mu rurimi rw'ikinyarwanda imitungo yabo myinshi yegukira abene gihugu bo muri Qatar kuko usanga hari ukuntu bagira abo muri Qatar akaza mu Rwanda akavugana n'umuturage bambaye ndabwe mu kinyarwanda ko nuko babita bo abaturage mugabo n'abene gihugu mu Kirundi abene gihugu mu Rwanda akavuga ati ya parcelle yawe jiwe ngomba ndayubake hama wowe uyibemo nk'umpangiye. Ibiro nivyo abene gihugu muri Qatar bakoze cyane hajya mu gihugu cy'u Rwanda kujya tubona u Rwanda surtout Kigali yubakitse cyane buriya imitaye myinshi ni yabene gihugu muri Qatar. Rero Cirombo
ntabwo nuvuga yanse ko iyi leta ya Katari babiri umuhuza yarirengagije yuko Katari ari Somambike w'u Rwanda kandi yuko u Rwanda ariko rwiyambitse profile ya M23 kugira ruze gutera muri Kongo. Ibi ntabwo Cirombo byamuciye intege kuko hari turufu yari yizeye azoba dodesha hamwe ijya kandi ibi rero nibyo byaraye bibaye. Ubu tuvuga nabona journaliste izi nyeshamba za RDF ziyambitse profile ya M23 zahawe sinumva ko zahawe hasohotse itegeko yuko hategerezwa gusinywa amasezerano bemeranije ko bose mu masaha atarenga 48. Ubu rero ntakiri 48 haramaze kuva ko amasaha atari make. Ubu aze yaba 30 bivuze ngo rero izi nyeshamba mu by'ukuri nta mahitamwo namba zigifise kandi rero bagisinya kuri ajya amasezerano nuko mu maguru masha izi nyeshamba za M23 na RDF baca basubiza bijya bice byose bafashe barimwo duhereye kuri za Sake za Minova Goma Bukavu na burya bundi buce bwose bwo muri za Masisi za Warikare n'ahandi hose. Ibi kabisa baca babisubiza ata kindi kintu na kimwe barinze gusaba. So aha rero kandi ikindi kintu uvuga bwana journaliste gikomeye nuko abaserukiye zijyanyishamba za M23 mu biganiro by'Idoha magingo aya barafunzwe barafunzwe baraboshwe nukuvuga ntibemerewe kuva hajya ahantu bari bazoronka uburenganzira bwo kuvayo inyuma y'isinywa ryajya amasezerano maze majambo barafunzwe base yuko bohava bivana mu biganiro ntabwo no bivuga muri izo nzira ariko nabyo birashoboka. Ariko kandi nubwo turiko turavuga yuko mu masaha 48 yari yatanzwe ko zino nyeshamba zitegerezwa nazo nyene gusinya kuri ajya amasezerano ni nkuko bashobora kuvyanga bona journaliste kandi turiko turaraba bajya abantu amahirwe yuko bashobora gusinya ni make nubwo bari kuri pressure nubwo bisa nkaho atandi mahitango bafise barashobora kwiyahura barashobora kureka kuyasinya cyangwa nabo bakayasinya ntibubahirize ibiri muri ajya amasezerano. Aha rero umuntu aca yibaza ati none nibatasinya ajya amasezerano hacakurikira iki? Mbona journaliste mu kiganiro giheze twerekanye ingene FDNB na Wazalendo bari bamaze iminsi badodagura zijyanyeshamba mu mice itandukanye aho mbere bagiye gufatira break hafi y'igisagara ca Bukavu kandi wanashaka muri komine bagira basanzwe bari nayo. So bivuze ngo rero nka hamwe batosinya ajya amasezerano canke nkamwe naho boyasinya mugabo ntibubahirize ibiri muri ajya amasezerano biroroshe nta mugane wawo niwo nta dadi dudode iza kubaho baca nuko bazoba biteguye kabisa yuko bagomba barasane cyane bazoba bahisemo yuko bagomba gukugwayo ku nzira y'umuheto canke bakabandanya bagakuraho ubutegetsi bwa Cirombo. Ni kimwe muri ivyo bibiri mugabo tugiye kuraba nimba mu by'ukuri u Rwanda rutaza kwemera ibi bintu biri muri ajya amasezerano bona journaliste tudahendana tureke kubishanga amasantima Kagame azobashize ku musozo regime yiwe cyane gose. Hariho umunyarwanda umwe twariko tuvugana hirya yejo umanza ni mu RDF nta wamenya kuko uravye ibyiyumviro byiwe nivyumve mu by'ukuri bihengamye cyane gose. Wowe akubwira ngo jewe Kagame sindamufata nka president
Kagame sindanamufata nk'umwami ni jewe Kagame ndamufata nk'umu empereur niko avuga nukuvuga umwami w'abami niko afata Kagame urumva bisigura yuko yamaze kugira empire yakatse kose kandi uravye amafactor guha ego utari umuntu uri matiri ukuze mu mutwe uhava ujana nago ukavyemera so bivuze ngo rero nka hamwe Kagame yonganganiza ibi biri muri amasezerano akabirengako azoba ashize ku musozo reka mvuge empire yiwe nkuko abanyarwanda bavuga yuko ari empereur empire yiwe kabisa azoba yishize ku musozo kuko Tshisekedi umutego yamukinye agiye kuwutahura ubu ara dernière minute Chirombo akivuga yuko yorasa Kigali yibereye Goma yibereye Kinshasa Kagame ntiyatahura na kimwe yabona ko umenga ni mza Chirombo ariko arajokinga ariko arafinata sivyo yes mugabo ubu Kagame ariko arabona yuko Chirombo amurenze muri politiki yes ariko arabona yuko ikarata Chirombo yakinye nifunga kinywa Kagame hana lingine lolote la kusema kabisa umva yamufunze ategeza kuvyemera yafunze umunwa umva ukukuntu Chirombo yamunyaye umva aremera atemeye ariyahura yashize migunira kuko umva Chirombo yaranse kwinjira mu Rwanda atarerekana ububi bw'u Rwanda atarerekana neza yuko u Rwanda arigo rwamusotoye uyu munsi rero Chirombo yakinye kamvuge yateze umutego babandi bashuka u Rwanda kwinjira muri Kongo bamwe bahenda u Rwanda bakabura u Rwanda yuko barufata mu mugongo bakarutuma muri Kongo kwica abakongomani no kwiba ubutare bwabo bajya nibo nyene Chirombo yakoresheje kugira ngo u Rwanda barubwire kuneza ruve muri Kongo ni Rwanka bajya nyene nibo bahaye uburenganzira Chirombo bwo kurasa u Rwanda none u Rwanda ruriteguye kwikorera amabombe aza kurungikwa na Kongo tutabeshana barafise ubwirinzi wait and see reka tubirindire bona journaliste kumbure akabigira kabitse kajya imboga karitse bona musango zitukiri ngaho nyene hari umuntu yavuze yuko burya ngo u Rwanda rwagiye muri Kongo giye kurondera FDLR mugabo bace basanga FDLR ari inzahabu zo muri Kongo ubivuze neza cyane ahubwo ngira ngo inzahabu basusore nizo bahinduze basta FDLR kabisa iki kintu nico kabisa kuko urumva imyaka 30 iraheze ndetse wandize FDLR barondera batazironka cyane gose izo baronka nizo nyine kumbure baciye bite FDLR burya gutarengira ngo nibwo babatije babuhindura izina nibwo babucitwa ubutare buca bwitwa FDLR cyane gose bwana musisagozi twatubwiye byinshi mu bijanye n'isinywa rya mu masezerano ashobora kutubwira bimwe mu bigize ayo masezerano agiye gusinywa mu masaha make uvuze ari imbere yes urakoze cyane bwana journaliste hano kuri BM4 Plus ntabwo twigeze n'umusi numwe duhereza agaciro ivy'amasezerano kubera yuko dusanzwe tuzi imikorere y'izinyeshamba za RDF RDF nta n'umusi numwe anokenka bigera bakonsidera ibintu by'ibiganiro ngo babiha agaciro ibyavuye muri amasezerano so niyo mpamvu buriya nanje kenshi naguma ndabyeshapa navuga nti buriya bariko baragusezerana mugabo zinyeshamba za RDF kubikurikiza nikindi n'ibintu bigoye sivyo mugabo kuri incuro biragaragara ko bakubitwe mu igunira uko biri kose nta yandi mahitamo bafise ni kimwe muri bibiri baremera gutega umutwe Chirombo abarasire mu Rwanda abamwe canke naho bitahukane kuneza cyane gose kujya bavuga ngo ingabo za Sadeki
ngo zamwaye ngo bigenda ukunuko tugomba turabagiye kumwara rero abafaransa bavuga ngo rira bien qui rira le dernier reka turabe abariko abazomwara gusumba Sadek yari muri Kongo mu butumwa bwemewe n'amategeko bizwi tuzuraba rero abazokugwa muri Kongo bariyo nk'ibisuma cyane gose bitari bizwi n'amategeko so kwa journaliste mu biri muri ajya amasezerano agiye gutegwa ko umukono inyuma y'amasaha 48 nkuko byategetswe bwana journaliste harimo yuko igisirikare nako leta y'u Rwanda itegerezwa guca ikurayo ingabo zayo mu maguru masha aka kantu kumve aba RDF babasore baca bagenda kuneza barafise iyo feve kuva kuneza nukuvuga hagisinywa amasezerano leta y'u Rwanda ica ikurayo ingabo zayo ifise ku butaka bwa Kongo mugabo wibuke yuko tumaze imisikerekana ingabo izokurayo ahantu kabisa tuhashire akantu zenya gasomari ingabo izokura n'iziguma yinjiza ubu mugabo reka tubirindire so ikindi kimwe cy'amasezerano kwa journaliste nuko leta y'u Rwanda itegerezwa guca ihagarika ubufasha bwose yahereza inyeshamba za M23 bwaba ubufasha bw'ibigwanisho bwaba ubufasha bw'amafaranga cyangwa se ibyo babahereza cyangwa ingabo baba kuja kuranforsa hamwe n'ahandi ibi mu masezerano nuko igihugu cy'u Rwanda immediatement gica gihagarika ubufasha bwose cyariko kiraheza zino nyeshamba za M23 harimo kandi yuko izi nyeshamba za M23 ubu rero sindi kuvuga RDF ni M23 gusa zica zegeranirizwa hamwe ibyo bita n'amazone do cantonnement baniyenze kugira ngo abavyifuza bashigwe muri FRDC abandi nabo basubizwe mu buzima busanzwe ivyo ni bimwe mu biri muri ajya amasezerano agomba gusinywa mu masaha 48 ikindi novuga ko bona journaliste nuko imipaka n'ubutunzi kama bw'igihugu ca Kongo bigomba kubahirizwa aha rero ikibwirwa n'icumva bicerekwa nikibona so ibi ni bike muri bimwe biri muri ajya amasezerano bona journaliste agomba guca asinywa inyuma y'amasaha 48 ariko ntabwo 48 kuko haramaze kuva ko amasaha atari make bwana musesanguzi mbona torangiza ingano cacu nyimba atari kindi wo kongera ko mbona tokirangiza ngaha kuko amasaha ageze kure ndabona yuko amasaha ari kariruka cyane kandi amazi yazindutse ageze kure so bwana journaliste imbere ko turangiza nagomba gusangiza abadukurikirana kubamenyesha yuko uwahoze ari chef d'état major w'igihugu ca Kongo CHIWEWE Christian yes uwe yamaze kwemera ko agomba gusaba ikigongwe president Chilombo hamwe n'abakongomani bose ikigongwe c'ikivunga we niwe yisabira kuko aremera yuko yari mu mugambi wo kwica president Chilombo amuhaye uburozi nukuvuga CHIWEWE aramaze gushira bimwe ahagaragara kandi yariteguye ko byose abishira ku mugaragaro aha rero bona journaliste bakunze kuvuga ko abasirikare bona journaliste bafiri banga mugabo umutego Chilombo yateze u Rwanda buriya wafashe benshi CHIWEWE yamaze kubona yuko atayandi mahitamwe ahari avuga ati kumbure nkamwe novugisha ukuri nkerekana iyo byaje biva byose bashobora kuba bongira ikigongwe kumbure niko yivugira so ubu rero ubutungane buriteguye kuzomwumviriza neza CHIWEWE bamuburanye ku vyaha yagira twizere yuko bona journaliste byose
azobishira habona kuko ntaco agisha yokora bisa nkaho n'ivyo yarondera byamaze kuburizwa mu menshi. Reka ronce nsezera abadukurikirana muri journaliste tubashimire kuba babanye natwe ku biganiro byacu by'uyu munsi. Kumbure twizere ko tuzosubira guhura mu bindi biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Asante sana bwana Musanguzi ku makuru ushoboye gushikiriza abadukurikirana, kandi ndabike banure nizere yuko amakuru yashoboye kubashikira kandi mwashoboye kumva byinshi mu bijanye n'amasezerano ndetse n'ibiyagize muri rusange, kandi nizere ko nzosubira ku munsi w'ejo atagihindutse. Bye bye.